Ikiganiro nagomba tuganire duhanahana ivyiyumviro ku vyerekeye indero y'umwana kuva akiri mutoyi, ingene yaregwa, ibikorwa vyiwe gushika ashike mu buyabaga. Yaza ko nogeza ngaha. Murakoze. Nitwa Rakaza Jésus Paulin, nkaba mfise imyaka 13, navutse le 23 décembre 2009, nkaba niga mu mwaka w'8 muri fondamentale ngiye mu cenda. Nitwa Mutumbi Benny Light, nkaba niga 8e, mfise 13 ans, navutse le 7 décembre 2009, nkaba ngiye 9e. Nitwa Igdaneza Elodie Gladiera, mfise imyaka 17, navutse itariki 6 z'ukwa kane 2006, niga seconde science et troisième science kuri international. Nitwa Irumvan Patience, nkaba navutse itariki 6 z'ukwa kane 2005, nkaba mva i Gitega, niga kuri école internationale muri première science. Nanje nitwa Nimwe Samosiane, navutse mu 2007 itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, niga muri seconde science kuri internationale. Nitwa Mutumbi Merveille Roxane, niga 7e kuri internationale, mfise imyaka 12, navutse le 30 juin 2010. Nagomba rero tuganire ku vyerekeye indero y'umwana. Ubisanzwe mu Burundi abarundi bari bahagaze ku nkingi zitatu, no kuvuga indero y'umwana, umwana ufise ikibondo, amatungo n'amagara. Uyu munsi rero ntiduhagarara kuri izo nkingi zitatu, duhagarara ku nkingi ya mbere y'umwana, ikibondo. Uyu muryango utagira ikibondo wasanga ufise ingorane, umukenyezi cyane cyane niwe zagwako, kuko umugabo yavuga yuko ari umugore atavyara. Uyu mugore rero ashitse umukobwa ashitse mu rugo ntavyare, yaca akirukanwa hakaza uwundi. Urumva ko ntibaraba yuko umugabo ari we yoba atavyara, bafata yuko ari umugore atavyara. Umwana rero iyo abonetse, karakanyamuneza mu rugo, karakanyamuneza mu muryango avuka mu wase, karakanyamuneza mu muryango wa nyina, karakanyamuneza no mu babanye. Aho hambere umwana ntiyaregwa n'umuvyeyi wiwe, ntiyaregwa n'imuhira gusa, umwana yaregwa n'umuryango. Uwo ari we wese yabona umwana yaramukebura. Aho tugereye ubu rero hariho akantu umwana umukebuye n'umuvyeyi wiwe aragukarira. Ico kintu rero ni naco nyene kiragira n'ikintu twapfuye guheba, mugabo cari gikenewe. Umwana rero yigiwe haruguru. Umwana mu ndero yiwe akiri muto baramugaburira akariya gahaga, bakamumenyereza ibikorwa akiri muto. Afise imyaka 2, 3 yaraturutse inyana, umwana yaragenda kuvoma. Aha rero turiko turaraba abubu n'aba bari imbere yanje, ari habo utumye kuvoma yagiye yogenda yidoga. Ico rero ni ikintu mbona ko kiriko kiratituka gose. Umwana akiri muto yarimenyereza kurima, bakamuha kibare kiwe akarima neza canke nabi asibagura, mugabo akakarima. Urumva rero benshi hari abataramenya gufata isuka, naho mu Kirundi ntugire ngo barabibangukiye cyane. Umwana rero abana bageze mu buyabaga, indero y'umwana yacihinduka.
umwana akiri muto yaregwa n'abavyeyi bose bakamukebura mugabo amaze kugera mu buyabaga umwana w'umukobwa yaca aregwa na nyina umwana w'umuhungu nawe akaregwa na se agakurikiranwa na se hanyuma rero se ku muhungu se yaca amwigisha ibikorwa bijanye n'umwuga akora yaba abaza yaca yigisha umwana we kubaza yaba acura yamwigisha gucura yaba ari umworozi yamwigisha kuragira no kurima hanyuma ikindi naco yamwigisha yaramwigisha kwimenyereza urugamba kuko umwana w'umuhungu hahamagawe urugamba yaragenda ku rugamba abakobwa ntibagenda ku rugamba ubu murabona yuko ari intambwe tugeze ko ubu abakobwa barafata umuheto bakaja ku rugamba murababona mu gisoda no mu gipolisi